kumbure niho burabo usanga turiko turumviriza aya majambo y'Imana vyo hava bicangana bakitiranya amazina. Tumaze igihe turiko turazirikana mu bisomwa vya mbere ijambo ry'Imana rizananye mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani, nk'uko kandi tubandanya tuzirikana muri iyi minsi inkuru nziza n'ubundi twandikiwe n'umutumwa Yohani, kuko yaranditse inkuru nziza yongera dusigarana n'amabaruwa, ariko biratandukanye, aratandukanye n'ubu Yohani twumva. Uyu Yohani nyene mwanditsi w'inkuru nziza yandikako, hariho Yohani umutumwa, hakabamwo n'uyu Yohani Batista turiko turumva mu nkuru nziza. Hari amajambo yagiye aragaruka, ijambo rivuga ikintu c'igicumuro. Uyu munsi turumvise iri jambo ryiza ryaho Yohani aguma atwereka Yezu Kristo mu nkuka y'imisa, tukarisubiramwo tukagira tuti nguyu umwagazi w'Imana, ngo nguyu ukura ibicumura abantu, ukura ibicumura abantu. Mu bisanzwe mu kuvuga ukura ibicumura abantu hari igihe kumurumuna tucashoka yumva neza, ariko bikumvikana yuko ari ibicumuro vyacu nyene dukora, ariko iryo jambo rishika kure. Hari aho tubona n'ubundi umwanditsi Yohani avuga ibicumuro mu rwinshi, n'ahandi avuga igicumuro. Igicumuro aha murumvise yuko Yohani Batista amwerekana akagira ati ngo nguyu ukura igicumuro c'isi. Twumvise yuko ubwa mbere igicumuro mu gisomwa ca mbere kiradutwara ubutungane bw'Imana, kigasuka agapfungu muco turi nk'abana b'Imana. Si ivyo gusa, ariko na cane cane tugasanga mu gukora igicumuro hari igihe twibaza yuko umenga ni ibintu twadurumbanije bisanzwe gusa, mugabo burya igihe dukoze igicumuro hari ahantu tuba dukoze ku mutima w'Imana, hari ahantu tuba dukoze ku mutima w'Imana, kuko agize ati ngo ukora igicumuro wese aba arenze ibwirizwa. Igicumuro naco kikaba ari ukurenga ibwirizwa. Ukurenga ibwirizwa ni ukurenga ku ijambo ry'Imana. Nico gituma iyo turiko turavuga igicumuro ntitukivuga nk'ikintu gisanzwe gusa, nk'ikintu umuntu yadurumbanije mu buzima bw'abantu canke bisanzwe, ariko nuko azi yuko hariho ahantu umenga abakengeresi, umenga mbere niko biri, hariho ahantu umuntu aca asa nk'uwabaye uriko aragwanya ingingo y'Imana, uwanse ijambo ry'Imana muri we. Yohani naho mu kuvuga yuko ngo Yezu ari ukura igicumuro c'isi, ashatse kutubwirana cane cane ingene Yezu ariwe akura ico kintu kibuza umuntu n'Imana kumvirana neza. Niwe adukura muri ya magara make adutuma twumva igicumuro gikorera muri twebwe, kikadutsinda, kikadutuma duhitamwo ukugwanya Imana, kuko harya umuntu yahisemwo igicumuro nkana hari ahantu aba ariko aragwanya Imana muri we. Nico gituma mbere nogira nti umwitwarariko wacu wose mu buzima kukaba ukugwanya igicumuro. Hari umweranda yapfuye akiri umwana gose yitwa Dominique Savio, yari yarihaye ingingo akiri muto gose akagira ati hako nocumura nzopfuma nemera gupfa. Mugabo nibaza ko yaragiye aracumura, mugabo ntiyaciye yiha urupfu. Suvuga ko ari ugucumura yihaye urupfu, mugabo nukumvisha yuko yumva ko mu gucumura ababaza Imana, akablessa l'honneur de Dieu muri we. Gusaba Mukama rero kugira ngo n'ubundi yamaduha izo nguvu zikomoka mu kuba twaremeye kuba abana b'Imana, ngo twamane ingoga zo kugwanya igicumuro, ntitwigere twemera yuko kiduherana. Naho wogwa incuro zingahe ukaguma uvyuka ugasubira ukazirikana gushasha, ahubwo uko waguye mu gicumuro
ukabifata nk'akaryo ko gusubira kwinagura no gusubira guhaguruka gushasha, kureka Imana yacu ikatuzura, ikadukura aho hantu haba hagomba kuduherana, kuko umuntu iyo arekeranye kikamuzingazinga kikamugira umuja waco, aba atanguye gufata intumbero, nta kubitinya naho bibatera ubwoba, naho bidutera ubwoba, uba utanguye gufata intumbero yo kuja mu muriro udahera. Kurekerana ikibi udashaka guhaguruka ngo ukigwanye, ni ukuvuga tu t'inscris dans la logique et dans l'orientation vers la mort éternelle. Tugire Kristo. Birateye ubwoba, yego cyane, umuriro udahera urateye ubwoba. N'imiburiburi naho umuntu yoreka gukora igicumuro kuko agira ati mbo, mugabo agatinya n'imiburiburi, ako kantu ntikagende, kuko iyo kagiye uca usanga umenga umuntu yacitse ikirara, uca usanga umuntu umenga yabaye umubisha, yabaye umubisha. Shitani nuko itugira umubisha, ikakumenyereza icyaha, ikagutwara umutima wo kumva yuko ubabara igihe wacumuye. Birabashikira mu gacumura, mu kumva ko n'igihe musinziriye mudasinzira ngo mushike mu itiro, ugasinzira ukumva umenga ntusinzira neza, kuko umuntu wawe w'imbere adurumbanye, cyane cyane nk'iyo twaguye mu bicumuro bigoye. Gusaba umukama akabazigamira iyo nema. Kubazigamira iyo nema ni nziza cyane, ni nziza cyane, kuko idukingira gusanga twarendegeye, twimenyereye, tugaca tuba mu cyo bita conscience cautérisée, ni ukuvuga agatima mpanuzi, umutima nama ataco ukikidurumbanyamwo mu bintu bibi ukora, kabona umenga nibisanzwe, nukuhabona niko kubaho. Ivyo bintu birateye ubwoba. Nuwo twobona umenga ariko atera amera gutyo, ntiduca urubanza, ariko tugapfukama ubwa mbere tugasaba umukama tuti dukingire, kuko ibishikira uwundi bishobora kunshikira. Igihe nkiri muri inosi nta numwe afise urucanco rukingiwe gushobora gukora icyaha, urucanco rumwe gusa, ngo nukuguma muri Yezu, nkuko twumvise Yohana yabivuze, nukugerageza kugwana kuguma muri Yezu, tukaguma muri Yezu. Yezu rero niwe igihe ari muri twebwe adukiza, uretse uko gukora igicumuro, akatuvura, akadukiza impengamiro, gutsindwa n'impengamiro y'icyaha. Tugire Kristo. Ibyaha twese biguma bitugerageza, biguma bitwosha, ariko hari uwo vyosha nk'uko umenga vyamaze kwinjira muri we, biriko bikorera muri we, n'undi vyosha nk'uko umenga biracari hanze. Ibiri hanze biroroshe kugwanya, ariko ibimaze kukosha bihera muri wewe ntivyoroshe. Ariko kandi nta kubitinya, kuko no mu kindi duca umugani ngo umuntu ngo atinya ingwe, ngo natinya iyamaze kumwinjirana. Kwama tuvyura akanyarigabo kari mw'ibatisimu duhabwa na mutima n'ubukomezi bwa mutima, ngo tumenye kugwanya no kwiyambura igicumuro n'impengamiro zacu. Niko nugira nti gukorana na Yezu Kristo. Hari igihe mbere ubona yuko hari n'ibicumuro bimwe bimwe bishobora kuturuhisha, tukagwana navyo imyaka n'iyindi, tugomba yuko Yezu tumwimika agatsinda muri twebwe. Tugire Kristo. Hari igicumuro jewe nagwanye naco imyaka 6, imyaka 6. Ndasaba umukama ni ibi bintu bitamvuye imbere, simbandanye seminari, sinzoja kuba patiri. Kandi nabonyemo ikimenyetso cy'uko birangiye, Imana imbwiye iti bandanye, urashobora kubandanya. Ubwo muhora mwizirikana muri iyo ntambara. Tugire Kristo.
erega ni ya yindi ya Yezu ku musaraba ibandanya. Ntibibaze ngo ni intambara y'iwawe uko iwawe, ni intambara ya Yezu akibandanya ku musaraba kugira ngo aturokorere ubuzima bwacu ntibuhave bufata intumbero y'umuriro udahera. Mu isakaramentu ry'ikigongwe tugire Kristo, benshi baribonamwo ukuza kwiyagiriza ibicumuro. Mbe patiri azombona gute? Yahora abona amenga ndi umubikira yegeranije, canke ndi umukristo akora ubutumwa bwose, ndi umukarismatike w'imbere, mu mariyare w'imbere, azoca nawe nyene arirega. Mu isanzwe mu isakaramentu ry'ikigongwe ni Imana yanditse mwiti aha muri iri sakramentu wararihawe kugira ngo kingigwe kugwa mu muriro udahera. Ko mu isakaramentu ry'ikigongwe benshi baza nk'uko umenga n'Imana ihanagura gusa, ihanagura ibicumuro. Ya si uguhanagura ibicumuro, ahubwo ni ukukwinjiza mu ntumbero nshasha, ni ukukurema gushasha, ni ukugutumbereza intumbero nshasha ihushanye n'imwe igicumuro cyari ko kigukeberezamwo kigutwara yo mu muriro udahera. Musanzwe umuriro udahera si ikintu dukorokeramwo gutyo nk'ikintu Imana yatubikiye imbere y'ibambewe. Ni ingene tureka igicumuro kikaduherana tugaherana naco. Twisabira umukama kwama dufise ingoga muri Yezu Kristu, kwama turaba muri Yezu, tukumvamwo ingene aguma tubwira ati nubu bugingo gihumeka urashobora gucika intungane y'Imana, kuko atari wowe ubigira, ari Imana yabigushakiye, ibifise muri yo nk'ingingo nziza igufise ko ku buzima bwawe, kugabana ubwiza bw'Imana. Ni Yezu Kristu rero aduha gushobora kugabana ubwo bwiza no kuremwa gushasha. Nama ndiko ndabitangara nko mu beranda, usanga Yezu yakuye ahantu kure kure mu muriro udahera iyo bari ba Mariya Madarena, akavuga ijambo rimwe gusa akabavuyemo, kandi akumva ko ibintu bihindutse muri we. Hari umuntu twigeze gusangira igisabisho yaraboshwe n'igicumuro kigoye kuko cyari kizirikiye ahantu kure yiwe. Ati umunsi numva ivyo bintu bimva ko umenga niho naciye mbona ko nsubiye kubona naka w'ukuri, nkamwumva muri jewe, ibintu vyamvamwo nkavuga nti ibi bintu nari narabigiyemwo gute? Kubera Yezu Kristo. Hari ahantu Yohani ariko aravuga ngo nguyu ukuri igicumuro c'isi, hari ahantu agomba kutubwira ati nguyu umuntu afasha umuntu wese kuva hajya ahantu ataba gishobora kwikura kugamagara y'umuntu. Hari ahantu twese iyo tuhakorokeye utemeye guha ukuboko Yezu udashobora kuvayo. Wenye naregeze kubivuga, yereko turiko turabisoma twiruka umenga nitwumva neza iyo bishika, akagira ati tutari kumwe ngo ntacomwa kwishoboza. Hari ahantu mudashobora gushika, hariho igicumuro udashobora gupfa ushoboye gutsinda. N'impanuro za patiri, abapastori, abantu bose beza abasenga, usanga umenga zirashika zikaruka. Ni Yezu musa ashobora kuhadukura, kandi ko yamaze kurugwana ku musaraba. Ntidutinye rimwe rimwe natwe kugwanya igicumuro, nubwo womenga haragira igihe umenga kukigwanya umenga ni intambara ikuruhishije, umenga uratanguye mbere nawe gusesa amaraso. Gusesa amaraso ni kujya turuha tugwanya igicumuro, biri mu buryo bwo gucyorogwa. Ntitubitinye, ahubwo nakaryo keza ko gusubira gukayangana ubwiza bw'Imana. Nta cuma gishobora gukayangana kitaciye mu ruganda. Uwaje gutsinda igicumuro Yezu Kristu azabahe kubona uyu mwaka wose mutsinda n'ivyo vyose umenga vyari vyarananiranye mu buzima bwanyu. Amen.